Kamwe mu burorero butangwa n'abarwayi muri uko kwakirwa nabi nakabitura ibitaro vy'umwami Khaled mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu barwayi bagana ivyo bitaro bavuga ko atari rimwe canke kabiri bagana ivyo bitaro bakakirwa batevye, ibituma baba baje bava kure bahagirira ingorane. Abantu basanzwe bitura ibitaro bidafise ikibazo c'uko tugiye kwa muganga tura abatuvura bageze kutuvura naho ugasanga batwakiriye batevye, hama bigatuma nk'abavuye ruguru tugira ikibazo ugasanga dufasha amahoteli tutari kuyafata kubera ibibazo vy'ibitaro bimeze nabi, ayo yose n'amafaranga bariko barongerako. Muri uko guteba kwakirwa, abarwayi bavuga ko iyo babajije ico biva ko bahabwa inyishu zitandukanye harimwo kubwirwa kurindira, ahandi naho ugasanga umuganga umwe ariko akora imirimo yagenewe abarenga babiri bikarangira hari abataha batavuwe. Imvo bakunda kwitwaza kugira bati abujejwe imiti zihari arasohotse kinona zaryari ntituzahazira kintu naco gishobora kubwira ngo nimurindire gatoyi ngo ngombora raje ugasanga umuntu mugombora atavye kuza ubugese mbone nk'izo byitwaza nk'ivyo cyangwa ugatirabona ndiko nkora cenye naha ngiye kuraba ababaye mu ugasanga umuntu aje arataha atavuwe kandi nk'umuntu aje avuga ati ko ndugaruguru reka ngire nizofuma ngaruka hanyuma kugira ntagire ntari amahara yote kandi agende hakibona aronke ikimwunguruza. Mu kabaro kenshi no mu kwanka ko bama baza bagataha zirayoye, abitura ivyo bitaro basaba ko abajejwe ivy'amagara y'abantu bo kwiga neza iyo ngorane. Dusaba yuko rero ababijejwe kushikirana n'amagara y'abantu ivyo kibazo bifata mu ntoki, abaganga bituye bakavura umuntu ku gihe kugira ngo amagara yiwe ntabandanye asinzikara. Hari n'abo usanga barenze ugasanga birashitse bagapfira kwa muganga batari gupfa kubera babakiri bakeba, ugasanga nk'umuntu apfuye kwa muganga yashitseho bica bitera umwana mu muryango, kandi ugasanga apfuye ruguru bisaba kumuduga na ruguru, iyo n'amadepanse usanga bategura urubanza rwo kumufuba, izo n'ingorane. Ugasanga aje kwivuza kandi yaguranye akanoti canke yariye agatongo canke yariye agatungwa, izo zose n'ingaruka mbi. Dusaba yuko ico kibazo ikiganiro gifata mu ntoki ntibisubire kuba. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera kandi muganga mukuru kuri ivyo bitaro kugira atange umuco kuri iyo myidogo turamukena.